Mtapie Mungu wetu makofi. Unamusaba Leo hawa bagiye kuba bikomango wanaenda kwa watu wenye nguvu. Ntabwo mugiye kubana babandi. Hamwendi kuishi kama wale. Bavuga ngo mugiye guhura n'intambara. Eti mnaenda kupigana na vita. Ngo mugiye ngo kuja mu bigeragezo. Eti mnaenda kuingia ndani ya majaribu. Siko ndababwiye. Sio hivyo mimi nawaambia. Ndababwiye ati mugiye kuronka amahoro adasanzwe. Nawaambia kama mnaenda kupata amani ndani ya mioyo yenu. Ndababwiye ati nje mwari mwarabuze kera. Nawaambia ambao mlikuwa mmekosa zamani. Mugiye kubishikako. Unaenda kuyafika ndani. Kwa Yesu. Kwa sababu Yesu atarabatizwa. Halikuwa hajabatizwa. Nta gitangaza na kimwe yigeze akora. Hakuwahi kutenda muujiza. Mugiye gukora ibitangaza. Naenda kutenda sasa miujiza. Uri kumwe na Yesu. Maana ambaye yuko pamoja na Yesu nta kimunanira. Hatishiki na lolote. Turi kumwe. Tuko pamoja. Change ni turi kumwe. Ama tuko pamoja. Unashobora kwibaza ngo je ko byananiye mvuga Yesu. Inawezekana ukasema eti je, mbona mimi nimeshindwa kumtamka Yesu? Wari ufise ubwo. Ulikuwa na uoga. Waragwarukiruka kwa muyomba. Ulikuwa kiumu unakimbilia kwa mjomba. Wararubusukirukira kwa mubyara. Ulikuwa unalala nje unakimbilia kwa binamu yako. Wizigira abana b'abantu. Umetumaini ya watu. Bana na irakureka. Mungu naye akakuacha. Ati ni wigwanire. Eti jipiganie mwenyewe. Ari muri ndi yabuze. Abantu yemwe abantu baragoye. Amashimeshe kuba. Makofi mengi kwa Bwana. Makofi mengi kwa Bwana. Reka rero pastor agabike ngaya mwe kubabatiza. Acha mchungaji akaribia alikuwa kuwabatiza. Musubire mufukama wote abakozi b'Imana hariya bavyaguruke. Watumishi wa Mungu wasimame. Kanisa lote lisimame. Hanyuma twongere tubasabire ikomeze. Twongeze tuwaombee nguvu. Mwami Imana nyaguhora ku ngoma wewe bisakaye ubwiza n'icubahiro. Twongeye kuguha icubahiro nk'Imana ukura gikwiriye kandi ubereye amashimwe. Wakoze igikorwa kidasanzwe. Yukuri kuva muri rya joro wagize ibihe byiza n'ubwoko bwawe. Nohugeze iyi saha turacari mu buntu bwawe bw'umunezero kubwiki cyari mwigisha cyabonekanye. None turishimye Mana kandi turavuze tuti wakoze igikorwa kidasanzwe kuko aba nabo bagiye mu mugabane babuzukuru ba Iburahamu. Reka rero bagire neza ubambika imbaraga ubaho ubushobozi bwo guhera iyi saha bagiye gutangura gukora imirimo yawe benye mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndazi ko nishengero guhera iyi saha ribashingiye inahe twaganiriye byinshi nabo kandi numvise inahe zabo zikomeye ko bagiye gukora umurimo. Urabashigikira, urabana nabo, urabagirira neza, urabarinda satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Ibisigaye wa Mana natwe turi hano kubarera, tubarera muri wewe. Shimwe n'icubahiro kandi wewe niko savye kandi ko seze mu izina rya Yesu. Amen. Muda mchache. Mu mwanya Muda gomba bigende neza. Mambo yanataka endeke vizuri. Nawe urashaka kuja muri uru rugero rw'aba bantu. Na wewe unahitaji ufike kwa hatua ya hawa watu. Nturabatizwa mu mazi menshi. Hujabatizwa kwa maji mengi. Urindiriye iki? Unasubiri nini? Nyaruka winjire umwanya ukihari. Haraka uingie muda ungali. Uno munsi birashuka butarihana. Leo inawezekana ukawa hujatubu. Ugomba tuje ku meza y'umwami. Tunataka tuingie kwenye meza ya Bwana. Ku meza y'umwami abatarabatizwa barasohoka. Meza ya Bwana watu hawajabatizwa wanatoka nje. Ariko ku meza y'umwami, lakini meza ya Bwana ushitse ukifika ahiri mahali lipo ni meza y'umwami, meza ya Bwana. Ntuzurabe kujya ngo idini ni yiwe ni yijya. Usitazame eti dini lake ni hili. Twese idini ryacu ni Imana. Sote dini letu ni Mungu.